twarahamagagwa muri equipe nationale après bagomba ku voyage bakadukasa ikatubako nk'inshuro zishika nka zitandatu zikurikiranye me kubera nyene tuba tuzi natwe ni objectif dutegeza kugira kandi ikintu dutegeza gushikako umva nta guta morale twategeza kuma dufise umutima urinda nyene tukagwara nyene nk'abantu nyene bakeneye ubuzima jewe aho ngeze kuri umwanya ndabona yuko football namfashe decision yuko ntaronse equipe yo kuvuga ati nje nkine hanze sokina hanze nashaka gusubira kuna football yo ngaho jewe nitwa Nimubona Emet Tazira Kadogo benshi bazi izina rya Kadogo Kadogo ni izina ryatanguye nkiri muto cyane nkiga muri primaire nakunda umupira cyane gose sasa kubera kukunda Imana iramfasha ndawumenya n'ingoga wasanga rero kubera taramfise wasanga ariko akina mu bantu bakuze kwanduka bacha batanguza bayita Kadogo ifatira ngaho onye jewe mu bisanzwe uruzogi rwanje ni mu Cibitoke cya Rugombo ariko aho nakuriye cyane nakuriye muri Rohero aho nakuriye kwa Yesu n'abavyeyi banje bose nabuza nkiri muto cyane mama wacu niwe yadukujije nabo bene wacu kurira muri Rohero niho natanguriye gukunda ibintu by'umupira guhera mu manonant kombe mu manonant 5 ndakina gushikana ntanguza ndandevura buke kubera aho nakuriye jewe hari kibuga kitwa Jardin Public ari Jardin Sportif icyo gihe yatwagwa n'umu ministre yitwa Jean Jacques urumva jewe nabo impande y'ikibuga umwanya wose wasanga ndi ku kibuga icyo gihe abantu bakunda umupira cyane gose ku kibuga wasanga hari yiteye nka zitatu umwanya wose guhera a partir ya midi mpaka 18h mumaze kwiba usanga abantu buzuye kibuga hariho tere usanga ari aba petit moyen n'aba grand je nawe mu petit ugasanga nkina muri mu ba grand nta wundi mukino wigeze njamwo je yari football niyo nakinye gusa icyo gihe tukiri muri Rohero muri primaire twarakina ibintu byo kwinezera mu nyuma niho twaronka umuntu akunda iby'umupira tworganiza kumwe turi groupe ngaho kuri Jardin twasanga turi groupe cy'abantu b'abagenzi benshi baba mu Nyakabiga je nabo muri Rohero na mukuru wanje twakunda umupira nawe nyine nafite mukuru wanje umupira kina numero 9 azi umupira cyane gose kugira no hace mvuga ati abantu bazi umupira kenshi usanga atari ubona ubandanye azi umupira cyane gose amuta etoffice ubwo icyo gihe rero ko yatwaye ya groupe y'abajene usanga dushaka kungana haraza umuntu yitwa Manuel sinzi ko horo umumva yitwa bamukunda mutango Papa Sade afise arakrea equipe ayita Arafat ni equipe yari y'abantu bazinanye abantu b'abagenzi twakundana cyane gose niho twatanguriye carrière yacu ya football twagira ama 3e division usanga tuyikinira hehe mu Buyenzi niho dutwara twandikishije mu Buyenzi iraduga equipe ya Arafat iraba equipe ikomeye cyane gose yari izwi cyane twakina twaja muri 2e division mugabo tukiri muri 3e division tugiye muri 2e jewe niko cyacugira sinzi ko mwaba mumunzi yari icyo gihe yari yitwa Kocha Simo yahora na Kocha Amasipiri icyo gihe niwe yadukocha turiko turagwana kugira tushobora kuja muri 2e division jewe
ntangwa gukundwa n'uwundi muvyeyi wanje novuga ati ko ari we yankujije kuvyerekeye umupira arawunkundisha ashobora gushikana kuri uyu mwanya hano washitse yitwa Dominique niwe yankuye muri Arafat tugiye yanguze amahera 150,000 definitive sidopfa ndavyibagiye hari mu mirongo hari nko mu mwaka wa hari muri manana twombe manana sisi guco naho rangenda gukina yarafise equipe yiwe yari academy yagira entraînement chaque samedi kuri Entente arambonamo ikintu aguma nkurikirana arambaza ati wakinye muri Arafat n'abati namusi nashoboye gukina sinzi impamvu nakinye arambye no ndagwara amaguru nagwaye amavi wewe arankurikirana aramvuza cyo gihe yaramvuje amahera ndayashize muri valeur yo muri iki gihe vraiment yo bara amahera menshi cyo gihe yariha yari 40,000 par jour par séance nje kugira séance yo kumvuza amaguru yari nangwa amavi aramvuza pendant 10 jours fata 40 fois 40 10 bakora amahera menshi maze gukira araganira nawe president wa Arafat abaze ko umukinje namukurikiranye kandi nkamwivuriza ndashaka namugura ati nta kibazo naguze 150 definitive nangwa kuzana kinera ku Entente pendant 2 ans hagerageza kuganira nawe nte akandihera n'amashure tukavugana ndavuga ati none ko mbona evolution yanjye ya football kira tera ije imbere nta kuntu koronja kuba yaragerageje no kuzana abandi bakinyi bo ba jeune bari babizi aca créer aho à partir de Entente a créer équipe yitwa nayo olympique ay créer ico gihe sinzi ko Lydia Ridike waruyizi yari muri deuxième division atwatwandikisha muri deuxième division pour la place dufise ikipe ikomeye cyane rwose nje nari kizigenza w'iyo ekipe yiwe turakina ekipe yacu twashoboye kuvuga ati tugiye mu première division mugabo haragerageza hamwe abakinyi baciye baguka ico gihe hari harimo jewe baguzwe na Atletico Olympique icyo gihe twabona Gisagara Leopold niho twatangura première division natanguye muri 2005 fin 2005 tangukira muri première division jewe n'umukinyi yitwa Selemani ya mutoyi wa Roriro munsi bagura n'undi mukinyi yitwa Baudouin ari mu défenseur twarakinanye nabo twatuvuye muri equipe imwe turagira carrière yacu turi batatu ngaho muri Atletico batuguze niho twerekana ubushobozi bwacu 2006 twakina saison yose tumeze neza 2007 niho hacatangwa bari carrière yacu yo gukina muri equipe nationale baduhamagaza muri Monde 17 baraselektiona abandi bose niho twahura na ba Kaya sinzi ko bari mu bazi bakina muri Vitaro Kaya harimo wakina mu Interstar babitarama bawe yarahevye niyo bodu twahorana muri equipe muze muri equipe yacu Atletico nawe nyene yarimo bisanga turi muri Monde 17 niho twakinye ngaha angira koza nibwo bwa mbere iyo Monde 17 twakinye sagafa ngaha ni cyo gikombe cya mbere ngiye tugifise mpaka n'ubu equipe nationale yazanye ngaha mu Burundi bise ngaha mu Burundi apati iyo nta gikombe ndabona sote cy'intamba cyaje ngaha mu Burundi turi komboza bien twagitwara niho sanga twakina tuva muri cadet badu selection mu junior senior forme ziganze yaduga ushikamo tutangwa kuzakina muri equipe nationale senior cyo gihe football hari harimo ubushake cyane rwose makinyi baho gucyo gihe kikuvuga ngo hari harimo amafaranga nta mahera yararimo urabona ko ari volonté abakinyi babishaka babyifuza gutera imbere ko arakina cyo gikonda nashitse muri Atletico
ko avant kwanza je ntashikamo nahora ndagiramwo entraînement shika naho banguze icyo gihe nayisizemo maze gusinya contrat yanjye narihwa 10,000 francs muri Atletico ukwezi. yego urumva ko byari ibintu bibi nyataye yego sasa championnat yaho y'icyo gihe barabona ko ari abantu bafite volonté nyinshi cyane gose kandi hari abakinyi bafite talent cyane kandi n'abantu barakunda umupira icyo gihe cyane gusa mufana asanga stade yuzuye sanze nka Vitaro Atletico bihuye cyangwa Atletico igahura na Interstar cyangwa Interstar igahura na Vitaro ngira mwese ngira mwarabyumva utari bwagira ubwenge bwo ati yakuze cyangwa naho atoba yari bwatanga gukurikirana umupira yarumva ati icyo gihe vraiment ko izo derby zihuye za ma equipe shika nkani Empome zihuye ari kibazo usanga stade zuzuye ngaha muri ville ugasanga abantu a partir ya 13h bugaye amazu bagiye kuraba match yego urabona ko hari harimo ubushake bwinshi cyane rwose. Kwina kubesha nsanzemo kwanza abakinyi presque Atletico barabona ko ari ngendegwa ko bose cya poste yose abona ati umuntu wese ari kuri poste yiwe barabona yuko kabisa ashoboye. Je naratangwa kuri poste yanjye kuri kabiri ugasanga hariho witwa Baudouin nawe nyine yatangwa twatuganye nawe hariho basanga n'abandi badukuriye nka Francis ari hajya ari witwa Hassan Lome yakina kuri gatatu ari hajya Kwizera Piero nawe nyine twaduganye muri mzenya yaje nyene ariwe yari umugenzi wanje cyane gose je kenshi sima turi kumwe Kwizera Piero hajya hagati ugasanga bitwa Gaël unyari kocha wa Vision usanga nawe ari hajyanya ba Divin wasanga equipe yose iri complete kabisa kiri umuntu wese ubona kuri poste yiwe yuko ubona ko ari ngenderwa ko kabisa. Jewe Atletico muri première division equipe ya mbere nakinye imyaka myinshi ya Atletico ni Atletico kandi n'ama equipe nationale menshi nakinyemwo nakinye ndi muri Atletico menshi cyane usanga turi equipe vraiment iri soudée kandi yabona ko ikomeye bon usanga equipe yacu imeze cyane. Vuye ukina muri Atletico nakinyemo nka 7 ans nakindi muri 2012 vuye muri Atletico match ya nyuma nakinye na Atletico yari ya Vita Club ya Champions League twagiye sinzi kubyibuka twagiye gukina na Vita Club iwabo badutsinda ibitego 5 kina match yo turungaha anye twatsinda ibitego 4 après yaho onye niho jewe carrière yanjye yaciye itangura ya professionnel ukina ama equipe hanze. Après yaho on twaje tujya gukina kwanza Sekafa ya ma club champion tugiye twabaye club champion taduhurira kandi na Vita Club ni hamwe avoti umuntu arakina ariko ntabazi aho chances ziwe azisanga. Icyo gihe twakinye yumva na equipe na Vita Club inshuro zibiri twahuriye ngaha ayo Champions League duhurira muri Sekafa ya dusonga gatatu twahura. Icyo gihe bari bafise nimero zibiri wabo yaragomba kuvamwo yitwa Issa Mampeko yaragomba kugenda muri Angola bafise amahera icyo gihe cyane gose hari equipe zitwa za Cabo Scope zabahaye amahera menshi cyane gose. Sasa story yo kuja muri Vita Club narayumvise ingene yari yagenze baramubwira ati umuyobozi wa Vita Club ashaka kurondera umusubirira agiye nzenya Issa Mampeko yagenda muri Angola nawe narumvise ko nawe nyene harimo umucango wiwe utuma nja muri Vita Club abwira ati jewe mu mashini maze gukina ngaha yose umukinyi mbona nsubirira agakina ibyo abafana bakunda kandi nk'ibyo naje nahora nkina naye mongo muhundira ngerageza muvugisha niho naheza match ntashi barampamagara turavugana ambwira ati genda ufate indege ifatire mu Bukavu hamuze tuvugane duhurire Kinshasa agize kunyene ndagenda niho naho urugendo rwanje tari rugize neza twahuye n'utuntu nyene shaka vuga nyene
nagiye Bukavu duhura n'undi mukinnyi wa Vita Club kumbe bari bateguye ho nyene duhura n'uwo itana bya ashikane Nzenya Kinshasa. Umukinnyi wabo yari mu ataka yitwa Nzenya Dadi Birori, turagenda nawe mpaka Vita Club marayo umwanya nk'uwisemene zibiri. Icagenda aganira nabone nshikira mu bandi bakinyi bambwira yuko ifuye ko ngira entraînement kugira bashoboye kusinyisha, ndababwira ati atuka mu match twakinanye yose bya munde mushika ngaha anye mukampamagara gashika ngaha niko mwabonye ko nshoboye. Sasa nashaka kubasaba kugira entraînement kugira mushobore kumusinyisha cyo kunda bya umukinyi mwanya mwe kwihagarara ko ni byiza. Ambwira ati tikizogira entraînement ati ibyo kunda jewe sinajogira test yanje nijya mwambonye ko dukinyana na mwebwe no banyegera baranyumvisha kuko kocha wabo Ibenge niho yarakiza ari muri 2012 niho yarakiza ngo ati ushaka kugira kocha akubone okay mwayimbira kikaye yaho gusinya nta kibazo rasinya kitse hajyanye ndagiye kuri entraînement mejeje entraînement yavuye hajya anya aje kwa president ati jya muhungu ntave ndamukeneye cyane ariko urabe iyo byaheze ari nsinyemo baca bansaba yuko ko haci haza invitation y'equipe nationale sisanga hari anye bisaba ko ngaruka gukina match y'equipe nationale kugira chansubira gare muri Vita Club. Yari eliminatoire ya CHAN ya mbere twikarivye twari dufite match na Kenya, navuye ngaha anye dufite match ale na Kenya bakinira dukinira ngaha anye jewe ndagenda atanu mwabizi kandi nari muri liste y'abahamagawe y'equipe nationale. Jewe ndagenda atanu mwabizi barashavura abayobozi ba federation mugabo nashitse ndabwa ati n'ubuzima mu babarire wana ko ari ibintu by'abaronda kandi baranyumva mbabara sportif barumva ego ngira ngaruke bambwira ati mbere ko tugwa amahera banza ugende kine hamuragaruka usinye. Ndiyumvira ibintu ntibyumvikana mwanshimye maze gusinya c'est fini mba n'umukinnyi wanyu ntaho nzoja sinzotoroka mugabo ndabumvira ngira nzi ko nza kuza mu gitondo ijoro ryo kuzinduka ngenda mu Burundi numva telefone sindaho bakwiye nimero yanjye undi mu manager hajya nyene Kinshasa ati bite ni sawa bose bamukinnyi wari kuragira entraînement muri Vita Club ati hari equipe ikira kurondera mwamaze gusinya na Vita Club aya sidasi nababwiye ati nagaruka kwangikina match ya kimwe cyo nagaruka niho yaduheza byose. Sasa iyo equipe iremera ibintu byose Vita Club yaguhereza iragukeneye ati okay nta kibazo sinabitaho bamaze kugira telefone yanjye jewe cyandasubira inyuma mu Burundi ndakina tugiye ndavaja muri Kenya sita muri Kenya turatsinda na ico gihe naciye mbalo mu match turi qualifié gukina match ya nyuma na Sudan ariyo turi qualifié ko equipe nationale kuja muri CHAN meje jewe cyabisaba yuko meze urukino cyamfata indege subira inyuma na FCTK ya Vita Club niyo equipe ya Brazzaville yashimye yitwa Diable Noir. Shitse muri Kenya mpeje match barampamagara mu ijoro Fiston Braza kibibaza namwe barampamagara mu ijoro kibitewe dushika ryari aba Brazzaville Vita Club bo barafise confiance ko nchangaruka none abantu bambwiye ati uzosinya ari uko garutse ndabati none ni igiki cyo nyemeza ko duca abansinyisha nkabona abajya aba Brazzaville ariko bari interest cyane gusa nagiye bambaze ati none wowe ubona gute wowe ocuza tige twaye gutumira abantu na Jean de Poche twana ati abantu bari seriye kamene bariko raganira mu joro nzinuka ngenda numva bariko baganira bavuga yuko bakeneye mu attaquant de pointe numero 9 jewe aho nyine nka cyambye ati ndumva muri ko muraganira bamuvuga ati makeneye mu numero 9 jeha muri kimwe national afise umukinyi kinana kandi abishoboye cyane gose bya vrai cyego vraiment ndabibasha ndabemeje ko abizi ngo ya nta kibazo cyagira konza test dawati no ino munyemere ko ndamubazanira
nta test azogira kuko uko munyemera jewe ariko nawe ntimumugirira confiance mukamwemera kuko sinobazanira umuntu kandi zoba turi kumwe turakora akazi kamwe nzi ko dashoboye okay nta kibazo uramutuzanye hari reception ya equipe nationale ko twatsinze kandi bose bagenda ko cyanda mwegera ndamubwira ati bimeze kunuko nshaka gumane n'uyu mukinyi tujya tuje kwifotoza gatonyi ndayiko ashobora kuronka chance nawe ne tujya tujanye okay yariko cha mars umuntu umuvyeyi bwa marumva nta kibazo nyanjanye na Abdurazaki muri ville ndamufotoza ndafata amafoto passport yiwe photocopy basi kuri mwanya cyangana ntwaye nzi yaziyo amafotokopi byose ndamwe ati antuka muri ni semaine ndoba bagutumye cyo ndafata urugendo ngena Brazzaville direct stari ya anye ndasinya maze gusinya baramamagara na Fisto nawe ne araza haje baramusinyisha niho jewe natangure gare kari yanjye ya football ya professionnel muri Brazzaville nasinye 2 ans. Perezida wacu yari umugenerale yitwa Ndenge, General Ndenge. Afise amahera. Yari equipe ya mbere muri Brazzaville ifise abafana barenze. Nko kujya kwa Vita Club muri Kinshasa cyangwa za Simba na Yanga. Maze gushika hajya anye sanga hari abakinyi benshi babizi kandi sanga kuri poste yanjye jewe hariko abakinyi bashika nka batandatu. Umujeri nari wa gatandatu bari nka batanze ndi wa gatandatu kuri posting baganira arambye ati sasa none sarere ko ransaba ubona gute dati jeni yati no uhakina ahembwa ya anye make kuri ayo uri asaba none se ni washawa muri reserve yo cyangwa gute kandi uri umu professionnel nati no jendi yeme kwerekana ko jendi yeme nta kibazo kagenge ngira entraînement Rumde sinyati twamaze kuyumvikana nta kibazo ndabereke ko nshoboye jewe ninabo mu reserve wiwe zo kwemera kugira salaire imwe nawe mugabo ni naba umututirere kuri bose gita yuko amahera nari nawe propose bwa mbere y'intuza tegeza kuturampemba okay naragenda akora kabisa nkora nk'umuntu kabisa kenewe produce ubuzima abakinyi bose batandatu nabo nijana mu tutirere kandi match sinakina sinipfuza kurekera place umunsi warimo cyangwa n'iminota ingahe n'umwe narakoze gushika naho ambonye mu kibuga umugenerale yanyita ngo ndumurebere kubera kungene nitanga burya ngo ndumurobere mu nyuma sezo iheze haba akagorane gatonyi generale amera nk'uheba equipe arayivamo acaza undi mu president nta mwaye afise yo gushobora kuturiha twebwe urumva nta mwaye ashobora kuturiha twebwe basi cyabisaba yuko twebwe niyo Fisto twa turi kumwe twashobora kondera kugira dusubira muhira ko yatabushoboza afise kuturiha amahera yabahora turiha general amaze kwiyekata muri equipe okay basi turamara umwanya turonka amahera yacu amatike turisubira inyuma tumaze guheza sezimo gusa Fisto nawe asubira inyuma cyo gihe wewe Fisto yacaronka chance aja muri Rupopo muri Congo nzenye Lubumbashi jewe ndagenda nasubira inyuma nsubira muhira ndatekana mu nyuma aronka aja mu general yaratuguze umva saison gen zibiri nzari bwahe acaronka aja mu yindi equipe wewe yitwa Kara acaramamagaza kandi cyagenda muri equipe turakina turaja mu confederation turakina mu match navuye muri Brazzaville mvuye nakinye muri equipe zibiri yitwa Diable Noir yitwa Kara sangaruka nga mu Burundi basenga mu Burundi yanatanda nshikira muri Vitaro bati ndiko narondeza Vitaro nayisanzemwo ba Shasiri ba Steve ba Demunga bande equipe ikomeye cyane gose ba Mavugorodi shitse muri Vitaro ndakina y'ikintu c'amezi
6 candonka iyindi diri nayone yaje atari jewe ariko yari ijeko bari baje kurondera amavuguro Simba muri Tanzania. Ico gihe hari haje umumaje wa Simba baje kuraba amavuguro ya kuri stade, umukoci wacu yari Yaounde nuko ashitse hajya anye amavuguro sinzi aka problème kabaye ko hari umukoca yankokije imyaka myinshi, imyaka yose nakinye muri Atletico no twari turi kumwe, yari yabaye nk'umuvyeyi wanje Kaze Cedric muzi ubonye ahora koca muri Kaizer Chiefs. Bya vraiment nimba carrière yanje yose yahigeze kuri football nawe nyene ndabishima cyane gose, yafashije byinshi cyane gose. Ico gihe niho yaciye avugana na manager waje kuraba Rodi Mavugo Rodi, sinzi akabazo kari kabaye contre ko adashobora kugenda ariko yamaze kuba sur place nga niho yaca mubwira ati ujya anya hari umukinyi naho maje kuraba uyu mukinyi, hari umukinyi ameze neza kandi ndazi ngiye amamuse problème namwe kuri nimero zibiri mamu mukene ese nabafosa ngiye mu mufata arafise match no munsi ashobora kuraba match hama ni wabona mu mushima avuga nawe aza kurakura match kigito dufise match yari ndimo nambari Royal kuri uyu mwanya niyo vision kigito dufise Royal rero yakiri muri Muramvye ikina mu nango ba Miburo ko Miburo iyo match turakina twatsinze 6-0 ntibagiye yego match nanje naranyerera kabisa mwanya wose wasanga ari muri box Rodi amagori yo yatsinda nyarakivuga nyine yatsinda muri uko abyusa ryamye yabari gol dohejeje match cyarankurikira amwe ati je nawe twashimye imikinire yawe twifuza yuko twoganira tucagira muri Simba turaganira turumvikana nko muri 2015 nagenda muri Simba ndakina umwaka umwe. Simba nihe bagira amafaranga menshi, harimo n'uburongozi nabwo ngo bwaragorana gatoyi, ndakina sezimwe niho iki ndahapfa ndagaruka kandi kigiye nagarukiye muri Vitaro kandi nakinye muri Vitaro ndabandanya kariyere yanjye ngaha mu Burundi mpaka n'ubunye mu mvuye icyo gihe mvuye muri Tanzania ntabeshe kwanza nakinye muri Vitaro gatoyi canja mu Rwanda nshikira equipe bari bahaye wantwayeyo yari Yaounde twaje n'umukinnyi kwa Steven Zigamasabo turamaraho saison nka 2 muri Bugesera na 2016 turavayo jewe Steve acagenda muri Namungo jewe après 2 saisons cyashimwa na equipe yitwa Polisi yahajyanye mu Rwanda ndakina natangura championnat habaho ibibazo by'ama bantu barafise ma identité y'ikinyarwanda atari kuri hari abandi bafata ibisebe ku identité zabo kabisa abantu bari bafise ama identité zaho bataburekuriwe cyabisaba yuko na jewe camba mu Rwanda ngaruka mu Burundi kigiye naciye ntangukira muri sura muri Vitaro oya naciye muri Musongati 2021 nayo muri Musongati nja muri Kenya kunda equipe yari yandonde yitwa Sofapaka byakunda ndagaruka ngarutse mvuye muri Musongati shikira muri Kayanza anyuma 2023 niho nahejeje nja gukina Shane aba mukinyi ngaha muhira ugiye gukina Shane mufakinye muri Tanzania niho nahora no mu agent ambwiye ati bana re equipe nabonye iri interesse yaho cyo gihe ninje nikizigenza wa equipe nationale cyari equipe ibaye interesse na mwebwe sinzi ko mwavugana baransanga kuri hotel tugiye mu kocha wacu yari kocha Jimmy nawe nyine buri mashaka kumushimira ari kocha nawe
vraiment bamfashe nk'umwana wabo nk'umuvyeyi wanje kabisa bo baranganiriza turaganira turahuza n'amasezerano yanje yaraheze muri Kayanza ndasinya muri equipe yitwa Coastal Union ndahakina ndahamara umwaka naho nyene mvuyeyo nacanza ngaha mu Burundi sikira muri Interstar ndahamara sezimwe candicara gato nyimara nk'undi mwaka ntakina sika muri 2025 ngaha ayi hasinye amasezerano muri Vision mubona equipe kuri umwanya navuga ati niyo nkinoba nari mperejemwe amasezerano shakuri umwanya burya anye umuntu wese aryohererwa aho yoba yararonse ikintu avuga ati nakuyemo ikintu kingira akamaro nakubeshe jewe ndashima Imana kuri umwanya simpanze ubuzima ndimo bwa football kuri umwanya maze kuronka aho ushobora kukika umusaya atabona kudodorera nukuri ni gushima Imana kandi naje nivyo nipfuriza akinyeho ngaha anyiko tworonka ubushobozi tukabuprofitamo tukabugiramo ikintu cy'akamaro jewe kontra nasinye muri uravye ama equipe yose naciyemo ko je naramukinye ndi discipline cyane rwose nagerageza nta muntu ashobora gushimisha abantu bose aho uri hose nagerageza kubana nawe aca muntu wese neza kubera ntahuze aho mushobora guhurira umugabo mu mibano twabanye aho novuga ati noba nagiriyeho ibintu bihe byiza kubera ariho ushobora kuba nakuye n'ubuzima aho muri Brazzaville vraiment n'ahantu ntashobora kwibagirwa no hantu hatumye mbona ati hangize ico ndi kuri uyu mwanya bo ma equipe yose nakinyemwo yo hanze zari equipe zikomakomeye kandi zakina ama Champions League mugabo wasanga shika kure cyane gose mugabo ibihe byiza nabaye muri equipe ndumva ko ndyohewe kabisa kandi twatwaye titre ukabona iyo titre kabisa ko twaye tuyimerita yari muri Atletico kandi ifise equipe nziza cyane rwose yari sude y'abantu bumvikana cyo gihe ndibuka twakinye championnat yose nzima tunganyije rimwe cyo kinashaka kubagira cyo gihe nyene cya kocha Cedric njo vuga ati niyo byo bihemvuga ati no sinashaka kubagirwa muri equipe twatwaye titre nkumva ko ndi fier ndyohewe cyane rwose kandi mu kintu cyabaye ngaha mu Burundi kiba cyo bacya kimaze kuba ku migwi mikeye bo muri football ari ikintu na detesta nanka mugabo wateza kubana nacyo kandi ukihangana kubera uri muri carrière yacyo ya football twahamagagwa muri equipe nationale je ntibagiye twahamagagwa yari je na Piero twahamagagwa muri equipe nationale equipe nationale turimo yari abantu urabona ko abantu bazima kandi bazi umupira hakina hamwe na Mutambara kuri posting Tambara mwamuzi Tambara Ismail yari mu bihe byiwe byiza niyo muraterare mpaka no ubonye ndamwinzira batibura muri ya pyramide yarababaye narambabajwe ko ngene yumvise ndajahevye kandi yaragishoboye nawe rero umuntu ari capable gufata umupira ko twara mpaka mu ifire wenyene cyako kudecide ikintu akagikora cyo gihe ikintu cyambabaje nuko usanga twarahamagagwa muri equipe nationale après bagomba ku voyage bakadukasa ikatuba ko nk'incuzo zishika nka zitandatu zikurikiranye me kubera nyene tuba tuzi natwe ni objectif dutegeza kugira kandi ikintu dutegeza gushikako umva nta guta morale twategeza kuma dufise umutima urinda nyene tukagwara nyene nk'abantu nyene bakeneye ubuzima tarambabaza cyane ikindi kintu baba cyanashikiwe n'ikintu ntajyaho ni Brescia nigeze kugira igihe hari habura nka MY du ta prepare équipe nationale naronse short yo mwivi ndi muri entraînement cyane no mvivi mengorira ndazunguruka indani
ubwo Imana yaramfashije muri MYD na bantwaye kwa muganga baramvura match ya Vita Club yageze nakize natembera ku mabeki cyo kinovuga ati kuri umwanya byambabaje nitangura kuyakina muri Atletico kuri Migori no hashira yari Ndega Bash kadangwe baza kuri defense ndinakubwiye ati nkitanga gukina Jesse no kwishiramo vraiment hari umuntu amerita tureke byo kuvuga ati ngo mpakwera budget yayo ko mpanishiremo kuri kabiri hoja umutamba Ismail kuri kane no hashira Mbanza Hussein yameze neza bena hari undi mukinnyi okay na Baudouin yari muri generation yanje meyo ryo mpeti yaramwita cyane gose kuri gatatu ari mbaza umutima hagati no hashira hari kocha Masudi Piero hari Nderaje na Gaël yamukinnye abona ko amerita Gaël ino ku ruhande ashiraho Papa Claude ku rundi ruhande umukinnyi wakina 11 hari Vitalo Interstar Yamin Selman hapo 10 kwanza hagati navuze ko ari Piero Masudi hapo 10 Saido Ntego okay tugende hajya ku 9 hari bizenya bita Wembo Suchi akimeze neza ko ujya anyu naho bigenda gutera nk'aburi goli Migori ico gihe hari Ndega Baje Kinyi Star hakina nde Taro hakina Tama ntibagiye nta kibazo mashina na Tama yaramerita mu Burundi ndibuka hari match ya Interstar Atletico ni match yatumye na jewe ngira izina ariko izina ryanjye ryongerekana narahura n'umuhungu witwa Yamin Selemani uwo mugabo ntiyari yoroshe amwamuzi mwese n'umuntu ari puissant afise inguvu kandi yari experimenté iyo match nari concentré cyane gose nawe mugabo narayiheza najeje nyine nkavuga ati naho novuga ati nareshije byo bansabye gukora kocha Cedric navuga ati niko ndarushe yaba ari mu mutwe na physique mandarushe byo mu twakinanye aha muri Vitaro nyine mu nyuma yari Caleb nawe ntiyatabwa atangure kuduga hariho equipe twakinanye muri Vitaro ya kocha Mbaya mu nyuma icyo gihe Caleb niyo yacyava ngagenda mu Rwanda yego Caleb niyo twakinanye nk'umwaka umwe mugabo Nyange bamaze no kubesha nabo twarakinanye sinzi ko yoba ari muri equipe nationale nk'iza nyuma twakunanye izi za equipe nationale ngaha kandi ahura yego kwanza nashaka gushimira kwanza uburongozi bwa Vision bw'abantu bakinye batahura umupira cyari cyo kura nabone bacawukina nk'akazi kabo vraiment
ikipe yabo kungene bayirongoye barabona ko ari abantu ibintu byabo ari professionnel, ibintu byabo byose yaba ku kibuga guhera ku kibuga mpaka mu burongozi bwabo, ibintu byabo bageze kujya kubikora ki professionnel. Ni ikintu gikomeye cyane rwose n'abandi bashaka kwigirako. Boje kudashobora kongeza amasezerano nuzenya contrat yanje twarumvikanye naho twasinya nayo yari y'umwaka umwe. Saison yaheze baramamagara turaganya nabone barifuza yuko bishobora kubandanya nabone zabo zivanye n'indi mpamvu ntavuze, ndabasaba yuko bahagarike ngaha nta kibazo cyangwa cyoke ntangorane atondere ubundi. Mugabo vraiment n'abantu nshimiye cyane twabanye neza nabone na petit frère ngaho kandi babandanye ko bariko barakora, ndabona ko ibintu byabo barimo ari ibintu bimwe bitera intambwe bitera imbere kandi kikaba dushika kure. Jewe ahangeze ku mwanya ndabona yuko football nafashe decision yuko ntaronse equipe yo kuvuga ati nje nkine hanze so kina hanze ndashaka gusubira kuna football yo ngaho kuko nababwiye n'abarongozi bacu ati no decision yanjye jewe sisubira kina ngaho kandi ko jizanye niko nimba gusohoka nje kina hanze ntaronse nzohagarika.